Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije inshuti mugenzi mukuze kino kiganiro ijambo ry'Imana uwo munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rohero I ndiko ndayigushikiriza. Mu kigo cyacu cy'uno munsi tuganira ku ijambo agakiza. Ku mwana w'Imana wari we wese agakiza ni ijambo riryoshe cyane. Dukwiye kwama twiyumvira ku gakiza kacu tugaheza tukaraba ko turiko turakora ibikabereye. Igice gikomeye cy'agakiza ni ukwizera ko dufise ubugingo budashira duhabwa n'umwami akaba n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Abemera bose kandi bakizera ko Yesu Kristo ari umucunguzi wabo, abaharira ibyaha byabo akabaha agakiza. Mu vyanditswe vyeranda turabona ibisomwa bivuga ku gakiza. Kimwe muri vyo kidakunda kuvugwa cyane kiri mu ikete yandikiwe Tito igice ca kabiri duhereye ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14. Havuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwipfuza ivy'isi, bukatwigisha kwama twitonda tugororoka twubaha Imana muri kino gihe, twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza, yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure ko ivyo twagabitanije byose, kandi yihumanurire ubwoko ngo babe icibare ciwe, bagwana ishaka ry'ibikorwa vyiza. Agakiza gakiza ubugingo bwacu. Turazi ko hari inzira zibiri gusa: kuzoba mu muriro udashira ku muntu wese atihanye kandi agatera ibitugu agakiza, hamwe n'ubugingo budashira butangwa na mpwemu yera. Yesu Kristo niwe mucunguzi wacu kandi turamwizera kuko aduharira ivyaha. Iyo tuvuze agakiza, abantu benshi barumva ko ijuru ari ikintu gikomeye. Agakiza kandi gakiza umutima, ariko turakwiye no kuvuga n'ibindi bijanye n'agakiza. Dutegerezwa guha agakiza insiguro gakwiriye. Akarorero ni umubiri wacu uzocungurwa nawo. Ishengero rimwe ryizera Yesu Kristo ku isi ryigisha ko umubiri waremwe n'Imana kandi ko ari mwiza. Abakristo bizera ko imibiri yabo izozugwa kandi ikazobana n'imitima muri paradizo ibihe bidashira. Mu madini menshi umubiri ufatwa nk'intambamyi y'impwemu. Bamwe bigisha ko umubiri uzokugwaho mu nzira iyi canke iyindi. Izo nyigisho ni iz'ububeshi kandi zivuguruza ijambo ry'Imana. Bibiliya yigisha ko umubiri nk'uko Imana yawuremye ari mwiza kandi utunganye. Icyaha nico cawuzanyemwo ububi n'ukubora. Icyaha nico kiduteza indwara, uburibwe n'intambamyi. Icyaha nico cazanye urupfu. Umubiri uzozuka uheze ugigwe mushasha, uheze ushimagizwe. Uzuba wera kuko nta cyaha kizoba kikiri muri wo. Ku munsi w'imanza umubiri uzozuka ata cyaha kiri muri wo. Ivyo bisigura ko ivy'ubusaza vyose bizoba vyavuyemwo. Ingaruka z'icyaha arizo miniho n'uburuhe ntibizobaho ukundi. Agakiza sa k'umutima gusa, ariko ni n'ak'umubiri nawo. Imana izotugira abashasha, abantu buzuye. Kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu biduha kuba ab'Imana kandi tuzobana nayo uko turi mu mubiri n'imitima mw'ijuru. Mw'ikete yandikiye Tito, Pawulo mwiranda yavuze agakiza mu buryo buramvuye. Yavuze ko dutegerezwa kumenya ko agakiza atari ikintu gisanzwe cyo muri kazoza. Si ikintu cerekeye ubuzima bwacu inyuma y'urupfu gusa, ariko ni ikintu dutegerezwa kumenya ubu tukiriho kandi tukarimbura ko dutegerezwa kuba mu buzima bwacu uwo munsi tukiri muri buno bugingo aha ku isi.
ku bijyanye n'agakiza, icyo ni ishengero rikwiye kwigisha abanywanyi baryo. Ubwa mbere ni ukugene dukwiye kwitwara mu bugingo bwacu dukoresheje amajambo Pawulo y'umweranda yakoresheje. Yavuze ati, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwipfuza iby'isi, bukatwigisha kwama twitonda tugororoka twubaha Imana muri kino gihe. Icyo ni cyo gakiza katwigisha. Agakiza duhabwa n'ubuntu bw'Imana ni ak'ukuri, gahindura uburyo tubayeho, kakaduha ibyizigiro bishasha. Turarindiriye ukuza k'Umwami Yesu Kristo. Icyifuzo cyacu ni uko twoba ihanga ryayo ryipfuza gukora ubugombe bwayo. Ni ngombwa ko ishengero rya Kristo ryumva, ryizera kandi rigashira mu ngiro ibyo ryumva n'ibyo ryizera. Ubugingo bwacu butegerezwa kugenzurwa no kurongorwa n'ubushobozi bw'Imana. Agakiza twaronkeye mu mwana w'Imana Yesu Kristo si ikintu turindirana ukutihangana, ni ikintu tuza dufise. Ubugingo bwacu n'ingendo zacu aha ku isi nivyo biranga ko twizera by'ukuri ko Yesu Kristo ari umucunguzi wacu canke ko atari we. Ako gakiza, uko kuvuka gushasha, bikorwa mu buryo butandukanye kandi biba ku muvuduko utandukanye mu mutima no mu bugingo bwacu. Akarorero, guhinduka kwa Pawulo mweranda nk'uko tubisoma mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 9 vyabaye igiturumbuka kandi biba igitangaza. Uguhinduka kwiwe kwabaye mu misegonda mike cyane. Imana ivyo irabishoboye kubikora n'ubu kandi irabikora. Ariko muri rusangi, uguhinduka ni ikintu gifata igihe. Intahe z'abantu benshi nizo zibigaragaza. Turazi ko hari abantu bamwe muri Bibiliya nka Lidiya, nk'uko tubisoma mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 16 kuva mu 11 gushika kwa 15, naho hakaba havuga ngo, nuko tuva i Tirowa mu bwato turaramiriza tuja i Samotirake, bukeye bwaho dushika i Neyapoli. Tuvuyeyo dushika i Filipi, igisagara gikuru co mu ntara y'i Makedoniya cubatswe n'Abaroma. Tumara iminsi muri ico gisagara. Ku munsi w'isabato turenga irembo ry'igisagara tuja ku ruzi, dukeka ko hobayo ahahora hasengerwa. Turicara tuyaga n'abagore bahakoraniye. Umugore umwe yitwa Lidiya yubaha Imana, umudandaza w'impuzu zitukura z'igiciro kinini wo mu gisagara citwa Tuatira, aratwumviriza. Umwami Yesu amugurura umutima kugira ngo awushire ku vyo Pawulo yavuga. Amaze kubatizanywa n'abo mu nzu yiwe, aratwinginga ati, asangwa mubonye nduwizera Umwami Yesu, nimuze mube muraguma iwanje, aratugobera. Nkuko reko ndabivuga, turazi ko hari abantu bamwe muri Bibiliya nka Lidiya, nkuko twamaze kubisoma aho mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 16 umurongo wa 11 gushika kwa 15, yahindutse inyuma y'ukumviriza ijambo ry'Imana. Abandi kumbure bashobora kwizera ku rugezo rutandukanye buhoro buhoro, bakagenda barahinduka buke buke. Impinduka zikaza ziraza mu bugingo bwabo. Bamaze gutahura ivyaha vyabo, bagaheza bakabona ko bakeneye gufashwa. Ariko kumbura ugasanga ntibarugururira imitima yabo Imana vy'ukuri. Imana ishaka kandi yipfuza kuba umwana wayo. Iragutumirira kandi ikaguhamagarira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wawe. Ndizera ko igihe cyose ijambo ry'Imana rivuzwe kandi rikamamazwa, uba uriko uhamagarirwa kwihana no gukizwa. Bamwe muri mwebwe mutarafata ingingo yo kwakira Yesu Kristo, murahawe uwo mutumiro. Tugomba ko utahura ko Yesu Kristo agukunda. Imana irakuzi cyane, iragukunda kandi iragushaka. Uwo munsi aho uri kurasoma aya majambo ari mu vyanditswe vyeranda vy'Imana, mu izina ry'umwami n'umucunguzi Yesu Kristo, ndagutumirira ngo umuhindukirire, ihana ivyaha vyawe, musaba guhe umunezero w'agakiza gahoraho.
aho gakiza gaca gahindura ubugingo bwawe muri kano kanya nyene, kandi gahindure na kazoza kawe. Imana irahambaye, ntukijijanye imitima. Uwu munsi niwihana, Imana irarungika mpwemu wayo yera kuri wewe, kandi uraronka ingabire y'agakiza uzokwamana ibihe bidashira. Imana igushoboze gufata iyo ngingo nziza ifise kazoza keza cane kuri wewe uzoba wihanye. Imana ikugirire neza. Reka dusenga Imana. Mana yera kandi ugororotse, turagushimiye ku gakiza utanga ku buntu. Fasha abakakiriye kukazigama mu buryo budasanzwe. Abatarakakira nabo ugurura imitima yabo, batahura ukuri kw'ijambo ryawe n'igikorwa wakoreye ku musaraba. Reka dusengere n'ubu nawe afashe ingingo yihuta yo kukakira, ngo umufute mu gitabo c'urubanza, umwarike mu gitabo c'ubugingo, maze mwamye n'icubahiro uca umuhamwemu wawe yera amushoboze guhagarara neza mu buryo bw'impwemu, kandi umurinde gusubira inyuma. Urakoze kubikoze, kandi urakoze kumvise gusenga kwacu, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi karukiye ngaha. Ukaba ufise ikibazo cyacu wunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga aho dukorera, nimero ya mbere ibarabara ryitiriwe Gerere, inimero 27. Naho butaha. Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.